We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. Amahoro y'Imana neza kuri mwese bakunzi bankunda ijambo. Imana ibagirire neza. Ni Karimbera baranyizigiye. Ngiye kubaha ikaze kugira ngo mubane nanje mu majambo y'Imana dusangira y'uno munsi. Nagira mbanze nshimire mwebwe mwese mundungikira ama message ya encouragement, mwebwe mwese musengera kino gikorwa. Ni igikorwa kiba gikeneye amasengesho cyane gose kubera Satani ntabanezererewe ibintu nk'ibi. Rero Imana ibahezagire mwebwe mwese mufise mu masengesho, mwebwe mwese mwibuka kunsengera, mwebwe mwese mwibuka gufata akanya mugafukama mugasenga mukavuga ati Imana izagira igikorwa ca nkunda ijambo kibemwo ucagure. Nukuri Yesu abampera umugisha mwese, mwumve ko ndabashimiye cyane gose. Harabo duhora bakabimbwira, harababimbwira banyandikiye, harabampamagara. Nukuri Yesu abaha umugisha mwese, mwumve ngo ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima. Amajambo y'Imana dusangira no munsi turacari muri ca gitabo ca Yohana hajya twasomye ku wa kabiri w'indwi iheze. Ni inkuru ya Yesu n'umusamariyakazi, ikiganiro bagiranye cahavuye gihindura ubuzima bw'uyu musamariyakazi. Yari umuntu arushe n'ubuzima, yari umuntu arushe n'ivyo ariko aracamo, yari umuntu atakigira haca muri communauté, atakigira uwumukunda, atakigira uwumwitaho kubera ubuzima yari abayemo. Rero yarahuye na Yesu, Yesu aramugirira neza, Yesu aramuhindura, Yesu aramuhindurira amateka. Nukuri iyo nkuru yarandyoheye cyane kandi nashaka no tuyibandanye. Turacari ko turavuga ku gakiza. Iyi teme nayise ngo agakiza niki. Ni teme ndende iri mu nyigisho ziryoshe kandi z'urufatiro. Utabonye ama video yaheze urashobora gusubira inyuma ukaja kuziraba, zose ziriko ngaha kuri YouTube channel yanje. Urashobora kuzibona kuva ku ntango kuri parti ya mbere. Uyi ni parti y'indwi, zose urashobora kuzibona kuri YouTube, kuri Facebook, kuri Instagram, ku ma social media nkoresha. Urashobora kuziraba ziriko. Uno munsi rero turabandanya ijya nkuru ya Yesu n'umusamariyakazi, igitabo ca Yohana igice ca 4. Uno munsi nifuje ko dusoma umurongo wa 28 ca dusimba dusome 39 gushika kuri 42. Haravuga ngo maze uno mugore asiga umubindi wiwe aho nyene, asubira mu gisagara abwira abantu ati nimuze muraba umuntu ambariye ivyo nakoze vyose, nambariwe Kristo. 39 haravuga ngo benshi mu basamariya bo muri ico gisagara bamwizera kubw'amajambo ya wa mugore yavuze ashinga intaha ati ambariye ivyo nakoze vyose. Maze abasamariya baje aho ari baramwinginga ngo agume iwabo asibirayo kabiri. Hizera abantu benshi baruta abambere kuko biyumviye ijambo ryiwe. Maze babwira uwo mugore bati ubuho ntitwizeye kubw'amajambo yawe gusa, kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko ubu ari umukiza w'isi by'ukuri. Amen. Imana ishimwe cyane gose. Twari twasomye iyi nkuru ku wa kabiri w'indwi iheze. Twarabonye ikiganiro Yesu yagiranye n'uyu mugore. Twarabonye ingene Yesu kugira ngo agere aho abonana n'uyu mugore kuri ririba, ryari riba ngo gitwi rya Yakobo. Ni kuvuga nimba bara specify bakavuga ngo ni riba gitwi rya Yakobo, hari hayandi mariba afisa ayandi mazina. Iri ryari riba gitwa ngo rya Yakobo. Yesu rero yaragiye ubwa mbere na mbere yari ariko ava i Yudaya agenda i Galilaya, ariko ngo yumva akwiye guca i Samariya. Yumva akwiye guca i Samariya. Mu nyuma amaze gushika aha kuri ririba rya Yakobo, ngo yumva ararushe, ngo yumva araruhijwe n'urugendo, ngo acapfa kwicara kuri iryo riba. Nariko ndavuga rero ku wa kabiri iheze nti Yesu kumva ko akwiye guca i Samariya no kumva ko arushe akwiye gupfa kwicara kuri iryo riba, byari mu mugambi w'Imana wo gukiza ubugingo bw'uyu mugore. Kubera Yesu amaze kwicara kuri iryo riba, uyu mugore yaciye aza kuvoma. Uyu mugore amaze kuza kuvoma, Yesu niwe yatanguye kumuvugisha.
Yesu niwe yabonye uko akenye. Yesu niwe yabonye uburuhe buri mu mutima wiwe. Yesu nico abona ubwa mbere, abakubona, ababona ingene urushe, ababona ingene unaniwe, abona uyu mugore uburuhe bwiwe. Yesu aramubwira ngo mpa ku mazi. Uyu mugore nawe twarabonye ingene ngo abayuda n'abasamariya bari abantu banenana, bari abantu batavugana. Umugore mugabo ntiyaciye amwinyoha ngo abandanye agenda, ariko yaramuvugishije, aramubwira ati mbega jewe unyaka amazi gute ko abayuda n'abasamariya tutagirana imigenderanire, bigenda gute ngo unyaka amazi? Ariko Yesu biraca atangura aramubwira ivy'amazi y'ubugingo, aramubwira ati iyaba wari uzogusavya amazi wari kunsaba nanje nkaguha ku mazi y'ubugingo, kubera ko jewe amazi ntanga, nta nyota yindi usubira kugira. Haleluya. Yesu yariko abivuga mu buryo bw'impwemu. Uyu mugore ubwa mbere yatanguye kubitahura mu buryo bw'umubiri, ariko nawe yaratahuye mu nyuma yuko ari ibintu spirituel, nawe aratahura, Imana iramugirira neza, acabona Yesu, atahura uwo ari we. Ubwa mbere yamubonye nk'umuyuda, mu nyuma mubona nk'uvugishwa n'Imana kubera atanguye kumubwira ivyiwe, mu nyuma noneho amenya ko ari Mesiya bari kumwe. Haleluya. Kubera ko twaravuze ngo uko utebana na Yesu, uko umaranye mwanya na Yesu, niko nawe agenda kwihishurira, niko ugenda umumenya kurusha, ukagenda umenya uwo ari we vy'ukuri. Uyu mugore rero kubera kugumana na Yesu, yahavuye amenya ingene Yesu ari umukiza, yahavuye amenya ko ari we Mesiya bari barindiriye, kuko yaratanguye kubwira Yesu ngo Mesiya ngo turamurindiriye ngo azoza. Yarazi ko hariho amakuru nawe atanze, ariko ntamenye ko uwo Mesiya nyene ari we bari kumwe. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore rero ngo yumva araryohewe, yumva aragarukanye umunezero, yumva abaye uwundi muntu mushasha. Uyu mugore ngo noneho acata n'umubindi wiwe ngaho onye, asubira mu gisagara iwe, agenda kuvuga iby'amakuru ya Yesu. Haleluya. Uno munsi nashaka kuvuga ngo agakiza, kagakiza wakira, kagakiza twakira muri twebwe tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, karaduha ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ivya Yesu, karaduha ubushizi bw'amanga bwo kugenda hanze kwamamaza amakuru y'uwo mwami twizeye. Haleluya. Uyu mugore yarasubiye i Samariya, yaciye asubira mu biwabo, agenda kubahamagara bose ngo nimuze mwese, nimuze muraba umuntu yambwiye ivyanje. Haleluya. Nimuze muraba umuntu yambwiye ivyanje ntabimubwiye, nimuze muraba umuntu yabonye umuruho narifise ntawumubwiye, nimuze muraba umuntu yabonye ingene narifise amazina atandukanye ntabimubwiye. Ndabona uyu mugore amanutse kwiriba, yitwa amazina menshi, yitwa Imaraya, yitwa igisuma c'abagabo, yitwa amazina intabwa, yitwa amazina menshi cyane, ariko agaruka mu gisagara ruwundi, agaruka mu gisagara avuga amakuru ya Kristo. Haleluya. Agaruka mu gisagara avuga amakuru y'umwami w'abami, agaruka mu gisagara ari watangaza Yesu. Nta muntu umwe yari kwiyumvira ko uyu mugore yovuga ivya Yesu, nta muntu umwe yari kwiyumvira ko uyu mugore yohinduka. Ni babandi usanga muri community baba barabaye ibicibwa. Kuba atazi iyi nkuru, Yesu yamutumye kugira ngo amuhe amazi y'ubugingo, yamubwiye ngo genda uzane umugabo wiwe, kubera ko yashaka kuexposa icaha c'uyu mugore imbere yiwe, ku maso yiwe, yashaka mwereke icaha ciwe. Aramubwira ngo genda uhamagara umugabo wawe aze ngo ucugaruka hano kwiriba. Uyu mugore aramubwira ati nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati uvuze vyo, nta mugabo ufise, wari ufise abagabo 5 kandi n'uwo muri kumwe suwi wawe. Ni kuvuga uyu mugore yari umuntu abo twita muri societe Imaraya, yari umuntu afise atora abagabo b'abandi, yari umuntu asambura ingo z'abandi. Ariko Yesu aramubwira ati wewe uvuze ukuri, kubera ko wewe n'umugabo muri kumwe ubunye si umugabo wiwawe. Umugore rero abona yuko ahuye n'umuntu amubwira ibintu bitandukanye n'ivyo yahora yumva, ahuye n'umuntu amubwira yuko akeneye amazi, akeneye umuntu amumara mw'iyo nyota y'abagabo, akeneye umuntu amumara mw'iyo nyota y'ubwo buhumba afise. Umugore yumva arahindutse muri we, yumva arakize, yumva aronse umuntu amubwira amajambo y'ubugingo, yumva aronse umuntu amubwira amajambo yarakeneye kumva, amajambo amukiza. Hari igihe tuba dukeneye kumva amajambo adukiza, hari igihe tuba dukeneye amajambo yandi, hari igihe umuntu aba yaramenyereye kubwirwa ibitutsi gusa, hari igihe umuntu aba yaramenyereye kuvumwa, hari igihe umuntu aba yaramenyereye gutungwa intoke, ariko hariho uwundi muntu ashobora kuza akamubwira amajambo amukiza, akamubwira amajambo amuhindura. Ubu ni Yesu atanga amajambo meza, niwe avuga amajambo y'ubugingo. Haleluya.
uyu mugore asubira mu gisagara iwabo, ariko ndavuga ingene yaciye asubira mu gisagara iwabo, asubira kubahamagara bose ngo baca baraza. Haleluya, bose baraca baraza kumviriza Yesu, baza kumviriza amakuru ya Yesu. Baciye baza, twabisomye mu ijambo ry'Imana, ngo benshi ngo mu Basamariya baraza, babandi banenana n'Abayuda, noneho baraza bose ngo baza kumviriza Yesu, baza kumviriza amakuru ya Yesu. Umugore yamanutse ari uwundi muntu afise amazina atandukanye, agaruka ari wavuga amakuru ya Yesu, agaruka ari washinga intaye y'ivya Yesu. Haleluya. Nawe mwene data, we wakiriye Kristo, we wakijijwe, wewe uzi ico Yesu yakoze mu buzima bwawe, genda uvuga amakuru yiwe, genda ushinga intahe y'ivyiwe, genda uvuge aho yagukuye, genda uvuge ico yakoze mu buzima bwawe, genda wamamaze ico yakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Hari iyindi mvugo ugira iyo wakijijwe. Uyu mugore yabakiri wa wundi ntiyaza avuga ibintu vyemegwa. Haleluya. Ariko Yesu yaguhinduye, araguhindurira n'ubuzima, araguhindurira n'izina, araguhindurira n'imvugo. Hahandi ugenda uvuga ugutandukanye nuko bari basanzwe bakumva. Kumbere yahora ari umuntu agenda yinyegeje, agenda yunamye, adashaka ko abantu bamubona no mu maso, ariko babonye aza ari umuntu ataragurika, atwenga, avuga ivy'amakuru ya Yesu. Baravuga ati reka tugende natwe kuraba ivy'uwo muntu. Genda nawe uvuga amakuru ya Yesu, genda uyavuge, genda uvuge ico Yesu yakoze mu buzima bwawe. Uzobona ingene abantu benshi bizera umwami Kristo, bizera bahinduka kubera amajambo wavuze. Aba Basamariya ngo basigaye mu nyuma barabwira uyu mugore ngo ubu nitumwizeye kubwo amajambo wavuze, ngo ariko tumwizeye ngo kubw'ivyo twumvise mu kanwa kiwe twamenye neza ko yari umukiza w'isi. Haleluya. Niko basigaye baravuga. Nawe urakeneye kuvuga amakuru ya Yesu, abantu bakavuga ati ubu noneho turamenye ko Yesu ari real, turamenye Yesu wa wundi wavuga, turamenye Yesu wa wundi bavuga, turamumenye. Hari abantu bakenera kumenya amakuru ya Yesu babonye ico yakoze mu buzima bw'umuntu. Hari abantu bahindurwa n'inkuru, bahindurwa n'intahe. Hariho abantu bakizwa n'intahe. Mwene data, ntureke gushinga intahe, ntureke kuvuga ivyo Yesu yakoze muri wewe. Hariho abantu bakizwa kubw'intahe, hari abantu bakira Yesu umwami n'umukiza kubera intahe. Intahe zirakiza. Iyi ntahe y'uyu mugore yasanye abantu benshi kugakiza. Ibaze ko Bibiliya itashoboye gutanga igiharuro gitomoye c'abantu bakijijwe. Yavuze ngo abantu benshi, ngo benshi, ivuga ngo benshi. Mu nyuma ho bamaze kumva Yesu, amaze kubigisha, amaze kuvuga amakuru yiwe, ngo noneho ngo hakijijwe benshi kuruta ngo abambere. Ni kuvuga hariho abantu bakira kubw'intahe, kubwo bumvise ivyo umwami Yesu yakoze mu buzima bwawe. Ntureke kuvuga ivya Yesu mwene data, ntureke kuvuga ivy'amakuru yiwe, nturabe ivyo waciyemo, nturabe ivya kahise kawe ngo bikubloke, bikubuze kuvuga ivya Yesu. Muvuge naho hogira ababipinga, naho hogira abatabitahura. Hariho abazokizwa kubera ubutumwa bwawe, hariho abazokizwa kubera iyo ntahe yawe, hariho abazohinduka kubera iyo ntahe yawe, hariho abazohindukirira Yesu kubera iyo ntahe yawe. Ntutinye kumuvuga. Uyu mugore uko twamubonye ngaha muri bibiri ijambo ry'Imana rimudekriva, ntiyari umuntu bien positionné wo kuvuga ivya Yesu, ntiyari umuntu akwiye kuvuga. Ariko reka ndakubwira amakuru meza, nuko Yesu yavuze ngo yaje kubwo abanyavyaha. Haleluya. Iyi ni inkuru ya Yesu ahamagara Lewi, ariko arahamagara Lewi ngo aze kumukurikira, ngo aze mu bigishwa biwe. Lewi ngo yari umutoza kori, yari yicaye ahantu ariko aratoza amakori. Yesu ngo araza aramubwira ngo nkurikira. Lewi ngo aca ati ivyo yari afise gaho vyose, ngo aca aramukurikira. Kubera Lewi yaciye amutwara muhiriwe, haca haza abandi batoza kori benshi n'abandi benshi nyene baje kumviriza amakuru ya Yesu. Hanyuma ngo bicaye ngaho onye bariko barubara Yesu ariko arababwira ivyiwe, ngo abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe ngo batangura gukritika ivyo Yesu ariko arakora, batangura kuvuga ingene ngo ariko aravugisha abanyavyaha, ingene ngo yicaranye n'abanyavyaha. Ariko Yesu aravyumva. Yesu arababwira ati umuntu akomeye ntaca aronderera umuvuzi, ariko umugwayi ni wamurondera. Arababwira ngo jewe rero ngo sinaje kubw'abagororotsi, ngo ariko naje kubw'abanyavyaha. Haleluya. Yaje kubw'abanyavyaha, yaje kubwawe ukiri mu vyaha, yaje kugira ngo ukizwe, yaje kugira ngo aguhe amazi y'ubugingo, yaje kugira ngo aguhindure, yaje kugira ngo aguhindurire izina, yaje kugira ngo agukure
ukubwire ko ayo mazina yandi yose community yagiye ukwita, ayo mazina yandi yose aho ubaye muri societe bagiye baguhereza, ayo mazina bagiye bagushirako, hari hayo wemeye, hari hayo wavuze ati ego nivyo uyu ni jewe, urayaccept, urayemera, nyene muragendana. Ariko harageze ko ayo mazina wemera kwa kuvako. Uyu musamariyakazi yaremeye ko amazina yari yariswe muri societe amuvako, arahinduka, yemera kuba icaremwe gishasha, agenda yamamaza amakuru ya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe cyane gose. Nawe mwene data, ndaguhamagarira kuvuga ivya Yesu. Wewe utarakizwa, ndakwibutsa yuko uri kurahomba cyane, uri umuhombe cyane gose, kubera Yesu ngo yaje kugabanya vyaha. Yesu yaje kuduha ubugingo kandi busagutse, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hariho umurongo nkunda wa Bibiliya, ndawukunda cyane gose, ndakunda kuvuga gose, abankurikira benshi bazi ko ndawukunda. Uvuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya, ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uja kwa data ngo atamutwayeyo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero mwene data utarizera Yesu, umenye ngo uri umuhombe, umenye ngo uri kurahomba, kubera ko niwe agushikana mu ijuru. Nagira nongera ndakwibutse ngo wame wibuka, uvyamize mu mutima wawe uko bigenda kose, naho womara kwisi imyaka myinshi ntuzorenza 150. Aho woba wasarishije, nta nabo tukibona bashikana iyo myaka. Ariko umenye ngo igihe inyuma y'urupfu, inyuma yo kuva mu buzima bwo ngaha mwisi, niho hari igihe kinini nyaco kubaho, niho hari eternite. Rero muri uyu n'umwanya wawe wo guhitamo, n'umwanya wawe wo kumenya ngo mbega ngo ni inyuma y'ubu bugingo, ninava muri ubu bugingo nzoja hehe, ninava muri ubu bugingo what's the next life nzobamo. Inyuma y'ubu buzima, inyuma y'ubu buzima bwo ngaha mwisi, hariho kubaho ubugingo budashira, hariho no kubaho urupfu rudashira. Ivyo vyose namahitamo ugira ukiri ngaha mwisi. Akana karyo Imana ikiguhaye ko kugira ngo wirimbure, umenye ngo mbega ninava muri uyu mubiri nzoja hehe, mbega ninava muri uyu mubiri nzogenda afise izina irihe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, ibandanye ibagenderera. Wowe wakijijwe ugende uvuga amakuru ya Yesu, umwamamaze, ntiwiteho ku vy'amazina bakwise, ntiwiteho ku vyo waciyemo. Umuririmbyi umwe niwe yaririmbye aravuga ngo aho twahuriye niwe uhazi mwami, ngo aho wankuye ni jewe ndahazi. Niwe uzi aho Yesu yagukuye, niwe uzi aho mwahuriye, niwe uzi ico yakoze muri wowe, niwe uzi igikorwa yakoze mu bugingo bwawe. Reka gucinyizwa n'ivyo waciyemo, reka gucinyizwa na kahise kawe, ngo vyanke kuvuga amakuru ya Yesu kandi warakijijwe, vyanke kuvuga amakuru y'umwami atanga amazi y'ubugingo kandi warakijijwe. Genda umuvuge, genda umwamamaze. Ntutinye kuvuga Yesu mwene data, ntutinye kuvuga ivyo yagukoreye. Mpora ndaba ingene abantu bagira ama publicité y'ibitari vy'Imana, ingene babishiramo umwete mwinshi cyane, ingene bitanga, ingene bakora ibishoboka byose kugira ngo ivyo bintu bikundwe, ingene bakora ibishoboka byose kugira ngo ivyo bintu vyemegwe mu bantu. Ariko ugasanga umuntu yarakijijwe muga ntashobora kuvuga Yesu, ntashobora kuvuga ivyo Yesu yakoze mu buzima bwiwe. Ugasanga umuntu arakizwa ariko akagira isoni zo kuvuga umwami wiwe, zo kuvuga aho Yesu yamukuye, zo kuvuga ivyo yakoze mu buzima bwiwe. Ugasanga nta vyaha kigenderamo washima, ariko ntashobora, agatinya kuvuga, agatinya. Hariho igihe umenga biteye isoni, hari igihe umenga kubwira abagenzi bawe ko wakijijwe biramaramaje, hari igihe umenga agakiza kacitse ikintu kitagira agaciro. Ugasanga abantu ntibavuga ivy'umwami, ntibavuga ivya Kristo, ntibavuga ivy'agakiza. Umuntu agakizwa ariko agashaka akaguma nyene agendera hahandi nyene, agatinya yuko anaheba n'ingeso mbi zimwe kubera ko atinya ko bagenzi biwe bomuvuga, ko bomukritika, ko bavuga ngo yarabaye ikijuju asigaye ari ikijuju. Hari igihe nivyo batwita ibijuju. Ugasanga umuntu aratinya, ugasanga wahora usangira akayoga n'abantu mugo kacuvuga ati oya sinkeneye ko babona ko nakijuru, sinkeneye ko babona ko nahevye n'inzoga, oya bo havabona ko nanje nabaye ikijuju gose. Umuntu agatinya, akanwa, ariko atari kubera ko abishaka, muri we yumva ashaka kuziheba, ariko akabandanya akazinwa kubera ko ngo abagenzi ntibamubona ukundi, abagenzi ntibamuvuge, abagenzi ntibamukritike. Ugasanga umuntu
yahora afise umuhabara, yahora agendana n'umuntu yubatse nk'uyu mugore twasomye w'umusamariya, yahora agendana n'umuntu ari mariye, ariko akanka kumuheba, agatinya kubera ko hariho inyungu yahora amukuramo, hari ibyo yahora amuhereza, akavuga ati ndakijijwe, ndashaka gukizwa, ndagomba guhinduka, ariko ndamuhevye uyu muntu, none nobaho gute? Yesu aragutunga mwene data, Yesu azogutunga, Yesu azokubeshaho. Ntugire ubwoba bwo kubaho, ntugire ubwoba bw'ejo, ntugire ubwoba bwo guheba icaha kubera Kristo, ntugire ubwoba kubera Yesu n'umutunzi. Mwamamaze, muvuge, mushingire intahe aho nyene, muri abo nyene mwagendana bari bakuzi nk'uwundi muntu, bari bakuzi nk'umunyavyaha, bereke yuko wakijijwe, bereke kuri uwundi muntu, bereke kuri caremwe gishasha. Haleluya. Bereke yuko hariho iyindi ntambwe wateye. Yesu yaravuze ngo nimwagira isoni zo kunshingira intahe mu bantu, nimwagira isoni zo kunshingira intahe aho nyene mubaye, nanje nzozigira zo kubashingira intahe imbere ya Data. Nawe ntazodushingira intahe, nutamushingira intahe nawe ntazogushingira intahe, nutamuvuga nawe ntazokuvuga. Mwene data, vuga Yesu, vuga Yesu, wowe wakijijwe, wowe uzi ico Yesu yakoze mu buzima bwawe. Muvuge, mwamamaze, genda muri bandi bataramumenya, genda muri bajya bagenzi nyene mwahora mugendana, bajya nyene mwahora mukorana ivyaha, bajya nyene mwahora mukorana amafuti, genda ubabwira ati je narahindutse, je narakijijwe, je ndi caremwe gishasha. Ndemeza neza cyane ko uyu mugore atatasha asubira kubana na wa mugabo w'abandi, kuko hari hico yari yaronse ubundi butunzi burenze ubwo yahora abona muri urya muntu. Inyota y'abagabo yari yamuhezemo, kuko yari yahuye n'uwumumara inyota zindi zose. Ndemeza yuko uyu mugore atasubiye kuza kuvoma amasaha yiteye, abandi bose bahejeje kuvoma. Turabizi twese abantu batagira amazi mu mazu kenshi barazinduka kuja kuvoma kugira barondera amazi yo guteka, yo gutegura utuntu two mu nzu, yo kumesa. Usanga udukorwa twishi dukorwa mu gatondo ka kare, bazinduka bakagenda kare cyane. Ariko uyu mugore ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yagiye kuvoma saa 6 y'umurango. Ni kuvuga yararindira amasaha abantu batari benshi, yararindira amasaha abantu batamubona benshi, ariko yagiye amasaha ahura n'umwami w'abami, ahura n'ubutamujije, ahura n'ubutamucira urubanza, ahura n'umumaramo ya nyota yose yarafise, akamuhindura, maze asubira inyuma agiye kwamamaza amakuru ya Yesu, kuvuga ivyo Yesu yakoze mu buzima bwiwe. Mwene data, Yesu akugirire neza, nawe akugenderere, agushoboze, aguha ubwo bushizi bw'amanga. Mwene data, ndakwinginga ubisengere, usenge uvuga ati Yesu minkomezi, mpa ubushizi bw'amanga. Arabitanga vyose, mubwira ati minkomezi zo kukuvuga, minkomezi zo kukwamamaza. Sinari kuba ndiko ndavuga ibuno munsi iyaba Yesu atampaye izo nkomezi. Hariho ibintu umuntu adashobora kwikorera, hariho ibintu umuntu adashobora kuvuga wenyene, hariho ibintu namye bamwe barambwira ingene hariho abantu bariko barakritika izi nyigisho ngira, bavuga ingene ngo umuntu ashobora kwigisha ibintu ngo atize theology, atagize iki. Ariko nta muntu yigisha ijambo ry'Imana kurusha mpwemu w'Imana. Nta muntu numwe ntibazoguhende. Ntuzoreke kwigisha ijambo ry'Imana ngo kubera utaraja mu ishure rya theology. Ntuzoreke kwigisha ijambo ry'Imana ngo ni kubera ngo mwishengero bataraguhamagara ngo bagusiga amavuta. Ntuzoreke kuvuga ivya Yesu ngo kubera ko utarahamagarwa ngo ube umupastor cyangwa umudiyakoni cyangwa umuvuga butumwa. Oya, ntuzoreke kuvuga ubutumwa, ntuzoreke kuvuga Yesu kubera ivyo onye. Haguruka umuvuge, kubera ko mpwemu w'Imana azogushoboza. Wowe ni wagira umwete wo kuvuga ivyiwe, ni wagira umwete wo guhaguruka ukamushingira intahe, mpwemu w'Imana azogushoboza kandi azoguha inkomezi zose ukeneye. Uyu musamariyakazi ntiyaravye ivyiwe, ntiyaravye ivy'ubuzima yarabayemo, yaragiye aramwamamaza, yaragiye aramuvuga, yaragiye arasemerera, arahamagara, aravuga ngo nimuze murabe, ngo nimuze murabe umuntu ambwiye ivyanje, ngo nimuze murabe umuntu amumuye amaso nkabona ungene ndi umunyavyaha. Aragenda arahamagara, ngo kandi benshi cyane ngo barizeye kubwiye intahe y'uyu mugore. Nawe genda ushinga intahe mwene data, genda uvuga ivya Kristo, genda uvuga ivyo umwami wawe, genda uvuga ico yakoze mu buzima bwawe, genda uvuge ico ariko arakora none munsi mu buzima bwawe. Imana ibagirire neza, Imana ibahezagire. Nongeye kubifuriza indwi nziza, mubandanye mugira ibihe vyiza. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. We are a chosen generation.